ndabaramukije muri kumwe na Pierre Claver Niyungeko mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana aha ni kuri Argos TV. Uyu munsi tugomba tuganire ku ijambo kuzuranwa na Kristo. Dusoma ijambo riri mu cete Paulo yandikiye abikorosayi igice ca 3 ndahera ku murongo wa mbere shike ku murongo wa 3. Haravuga ngo none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima kubiri hejuru ntimuyishire kubiri mw'isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Amen. Iri jambo ni jambo mu buryo bw'umubiri ntushobora kuritahura. Gupfa kuzuranwa na Kristo. Mu bisanzwe igihe Imana yatanga umwana wayo w'ikinege yerekana yuko kubamwizera hajya yabambwa natwe tuvyizeye twabambanywe nawe, hajya yapfa natwe twizeye twapfanywe nawe. Nukuvuga byose yabikoze mu gishingo cacu ngo nawe azutse ngo twazuranywe nawe. Nico gituma ku butumwa bwiza Paulo yari yarabwiye abakorosayi arababwira ati none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo. Yari yamaze kubamenyesha ko bazuranywe na Kristo ngo muronde ibiri hejuru. Bashobora kuba barizeye mugabo ubuzima bwabo bukaba bwari ubuzima bwo mu mubiri, baguma biyumvira ivy'umubiri, bari bafise ivyiyumviro nk'ivya kera bataramenya Kristo, batarizera ngo bamenye ubuzima Imana yabahaye mu mwana wayo. Rero aha Paulo arabasigurira neza arababwira ati nimba mwarazuranywe na Kristo muronde ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima kubiri hejuru ntimuyishire kubiri mw'isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu mukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Uku kuzuranwa na Kristo Paulo avuga ni kwishengero y'iki gihe ryategerezwa kugaragaza kuko abazuranywe na Kristo baba bafise ubundi buzima, baba bagenda barakoreshwa ibitangaza nk'ivyo Yesu yakora kuko baba barazutse, baba barambaye ubundi bwiza. Mugabo impamvu y'iki gihe dushobora kubona ivyo bintu biteko biragaragara, ukuzuranwa na Kristo no gufana nawe bitagaragara neza, bitagaragara nuko hariho uruhande rumwe rutarapfa ku bakristo benshi n'urundi ruhande rwapfuye. Ni ukuvuga bizeye igice barashobora kuvuga ivyo bizera mugabo ntibiba bishire mu ngiro, bakagendeshwa n'ubwoba, bakagendeshwa n'umubiri. Nico gituma Paulo ariko arabwira abakristo arababwira ati ni murondeye ibiri hejuru. Ni ukuvuga twiyumvire kuri Kristo. Ngaha ndabishitse mu buzima bwa misi yose. Uyu munsi umukristo yizeye ariko arasoma ijambo ry'Imana arabona ukuntu abakristo bakera bari babayeho atakindi kintu babangikanije, atabwoba bafise bwejo. Bari babayeho adashobora kuvuga ati je kugira mbeho ntegerezwa kwiba, adategerezwa kuvuga ati je kugira mbeho merewe neza shobora gukora ibi. Bari bazi ko badashobora kwiba kuko Imana yabahaye ibirengeye ivyo bariko imibiri yabo yipfuza. Ni kuvuga bari barapfuye kuvyiki gihe, bari barapfuye kuvy'umubiri utwereka, bari barapfuye ku ngeso mbi, bari barapfuye ku bintu vyose bibi. Bari bageze ahantu bumva ko Kristo ari wagaragara. Wabubonye Kristo bashikiriye abagwaye, nuko abagwaye baca bakira. Bashitse nk'ahantu mu bitaro abantu bose baca bakira. Kubera iki? Yaba ari Kristo hashitse, aho Yesu ashitse hari ibibazo, ivyo bibazo byaca bihava. Impamvu rero muri iki gihe ivyo bintu bitagaragara ni kubera iki? Abantu ishengero ntirirapfa ngo rizukane na Kristo. Baracabivuga ku munwa mugabo ntibiraja mu buryo bwo kugaragara. Kuko Paulo aravuga ngo asanga mwarazuranywe nawe ngo murondera ibiri hejuru. Uku kurondera none bavuga norondera ibiri hejuru gute? Nogaragaza gute ko nazuranywe na Kristo? Nuguhebera ubugingo bwawe Kristo akaganza muri wewe. Mu byo udashoboye wowe ukamureka gashobora, ukareka kwigwanirira mu kintu cyose, aho zoba warazuranywe na Kristo. Nimba waramwakiriye numureke abari wakoresha amaboko yawe, abari wavugisha kanwa kawe, numureke abari wagendesha ibirenge vyawe. Uzobona ibitangaza bigukurikira, uzobona ijambo ry'Imana ugendera mu kanwa kawe, uzovugishwa n'Imana, uzogendera mu byiza by'Imana. Ivyo uzokora byose bizogenda neza kuko si we uzobukiriho, ni Kristo azoba ari muri wewe. Rero ikibazo rero ahantu kiri nukwitanga wewe nyene, nukwitanga nk'ikimazi ugahinduka
ugapfa ku vyifuzo vy'umubiri. Ivyo uri kurakora byose ukumva ko ari waguteruye, ugiye kurima, ugiye kuvuga ubutumwa, ugiye ku kazi ukumva ko ari Kristo agiye ku kazi atari wewe. Ahantu ugiye mu isoko, akazi kose ukora, simvuze ngo muce muhagarika kurondera ivyisi, ariko reka Kristo abironderere muri mwebwe. Aho mugiye hose muba mugiye ku bwa misiyo yiwe. Nimba ubucuruza kubera ari Kristo ariko akorera muri wewe, kandi ivyo birashoboka. Nimba waramwizeye numureke, muhikaze, fata umutima wawe umwakire, umubwire aze yuzuza umutima wawe mu vyiyumviro vyawe, aba ari we yuzura. Niho uzobona ugupfa no kuzukana na Kristo ico bisigura. Ibirengeye ivyo muzobona ubuzima bw'ibitangaza, muzobona ibidasanzwe bikoreka. Nico gituma rero mwene data urashobora kubona abantu batazuka, ibimuga bidahaguruka muri iki gihe. Niyo bavuze ngo tuze kubikorane, ugasanga ibitaro biracuzuye, ugasanga ivyo bikorane abantu ntibariko barakira, nta bitangaza biteye ubwoba turiko turabona. Ni kubera iki? Ntiturapfa. Ni kuvuga ntiturapfa canke ngo tuzuke. Turagomba kwihebera Kristo, turagomba ivyacu byose tukamureka akaturongora. Turashaka kurekera ubuzima bwacu akaba ari wafata mpiri imibiri yacu, agafata mpiri ivyumviro vyacu, agafata mpiri imvugo yacu, agafata mpiri ingendo yacu, kuko ukubaho kwacu gufatiye kuri we twebwe twizeye. Nico gituma muri ubu buzima bw'iki gihe burusha abantu benshi bafite ibibazo, barakeneye uko gupfa bakazuranwa na Kristo. Urakeneye gupfa ukazuranwa na Kristo akaba ari wabaho muri wewe. Niho utazogira ubwoba bw'ibiteye ubwoba, niho utazogira ubwoba bw'ingwara, bw'ivyaduka nibiza canke intambara. Niho uzoba mu buzima bunesha, niho uzoba mu buzima bw'ibitangaza. Uko niko bitwa kuzuranwa na Kristo. Nurabe biri hejuru, ivyisu vyirengagize, ureke Kristo abaza ganze muri wewe, kuko ngo twicaranye nawe ngo ahantu ho mwijuru, ngo iburyo bwa Data. Imana yo mwijuru ibandanye bagirira neza naho ubutaha.